Gwaruka bakenyezi bashinga ntahe barundi twese ibidukikije nibwo buzima bwacu niwavyirengagiza vyovyo ntibizokwirengagiza. Ikiganiro twiteye ibidukikije mugitegurirwa na Radio Kazoza FM ifadikanije na Communities of Hope COH mu mpfunyapfunyo. Kunzi ibiganiro vya Radio Kazoza ndabaramutse ndabipfuriza ikaze kuri kano kanya mu kiganiro twiteye ibidukikije. Kiganiro mushikirizwa nino Samirizi iri kumwe n'ishirahamwe COH mu mpfunyapfunyo Communities of Hope. Iganiro twiteye ibidukikije kigaruka cyane cyane ku nyishu zotogwa kugira ngo koko habe gukingira ibidukikije. Iganiro kandi kenshi ikunze kugaruka ku ruhongore kama gwa kibira na cyane cyane ko tuzi ko benshi banagaruka bavuga bati namahaha y'igihugu cy'u Burundi mu bijanye no guhema no kubona cyane cyane mu bijanye no gukwega imvura, ariko cyane cyane tumatona bivuze ko ari n'ishamba rishobora kuzana itunga rikomeye mu vyerekeye ubutunzi dufatiye kuri ba mukera rugendo. Nkuko twabikoze mu kiganiro c'indwi heze kuno munsi turagaruka kubijanye n'ingene ico kibira cyo tunganywa neza kugira ngo gishobore kwakira ingenzi. Kuno munsi rero tuzakugaruka ku gice ca kabiri c'iganiro twakoze ku munsi wa gatanu heze, aho tugaruka kubijanye n'ibikorwa vyoshobora gutuma koko ingenzi zihurumbira ico kibira. Kuno munsi turi kumwe n'abatumire basanzwe bakora mu gisata c'ibidukikije, mu gisata ca ba mukerarugendo. Reka ngira ngo ubwa mbere mpe ikaze Leonidas Nzigiyimpa, arongoye ishirahamwe mu gifaransa ni 3C canke C3 niko nuvuga, n'umuhinga mu bijanye n'ibidukikije, ariko cyane cyane n'umuhinga mbere no kuri ico kibira nibaza ko hari bikorwa bitari bike bamaze kugikorako. Dusubire tubaha ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Murakoze kutwitaba. Turi kumwe kandi n'umuhinga akora ngira ngo mu bushikiranganje, ariko ni mu gisata cyane cyane c'aba mukerarugendo, ni expert mwe twita umuhinga muri hôtellerie tourisme, ni Fidel Sengumukiza na mutubaha ikaze. Murakoze cyane. Murakoze kutwitaba. Turi kumwe kandi kuri incuro na Brunera Dushime, akaba we wakorera mu gisata cy'ukunguruza ba mukerarugendo, ni muri Summit Travel Agency. Ku munsi wa gatanu heze tubwire ibyo basanzwe bakora. Kuno munsi ngaza kuduterera ibindi vyumviro. Karibu namwe tubaha ikaze. Murakoze cyane n'umwaramutse. Murakoze. Ale mwebwe turi kumwe muri kino kiganiro, ndi kumwe na mugenzanje Nexon Habonimana. Kuramutse nawe ndakufuriza ikaze. Ndakuramutse cyane Ale, ndamutse n'abatumire, ariko kandi nonga mikaze nawe kubatwumviriza kuko nabo kino kiganiro cyateguye ku bwabo. Cyane cyane. Murakoze cyane. Umuhinga bw'ivyuma ni King Leandre ariko aradufasha, amasanamu ni Tema Irakoze niwe ariko aradufasha. Kino kiganiro murashobora kugikurikira kandi muciye ku buhinga bwa Facebook muri kano kanya kibiriraho, mbere no kuri YouTube bya Radio Kazoza FM. Nuko ngire ko ngira ngo mbaze umuhinga mu bidukikije nko navuze, nagomba twibutse itunga kuno munsi dushobora gusanga mu ishamba rya kibira na cyane cyane rishobora gukwega ingenzi mbere ku rugero rushimishije kuruta uko biri kuri uno munsi. Yego, urakoze cyane. Ico tunga rya kibira ni byinshi cyane, kandi byose birashobora gukwega ingenzi kuko byose ni inkoramutima. Rero ikibira kirafise ibinyabuzima bigizwe n'ibiti n'ibitutu, ibimera, kirafise rero n'ibikoko, kandi ibikoko ingirakamaro cyane. Kirafise inyoni, kirafise ibikoko bivyara, kirafise n'ibindi biba mu mazi. Hanyuma rero ikibira nkuko abantu benshi bakizi ni ikigega c'amazi. Ni ikigega c'amazi kinini, ujya musozi uvyimbye amazi. Kandi inzuzi nkuru zo muri iki gihugu burya zifise isoko muri kibira. Ubwo rero n'ubutunzi budasanzwe n'amamiliyari tudashobora guharurira ngaha.
hanyuma rero ico kibira kandi ni inkoramutima ku gihugu kuko nkuko mwamaze kubivuga sindacita amahaha gusa ahubwo ndacita umutima umutima n'amahaha ndazi ko ivyo byose bikeneraniriye menga biri mu gihande kimwe kiri rubafu kindi buryo yego hanyuma rero navuze nti ivyo binyabuzima byose kimwe cyose ni inkoramutima reka mfatire nko kuri ibya biti ibya biti byose ni imiti byose ni imiti byose burya birafatanye n'ubuzima bw'abarundi n'ubuzima barya abantu bose baba hirya no hino ya kijya kibira murabizi abatwa n'imigano ariko se abatwa bonyene iyo migano abatwa baragenda bakayica bakayihereza abandi barundi cyangwa abandi bantu muriko muravyumva hanyuma rero hariho ibibanza rero no muri kijya kibira biranga karanga k'abarundi musanzwe muzi yuko hari nk'amasenga nka kote inangurire isenga musanzwe muzi yuko umusozi muremure ugira kabiri muri iki gihugu cacu uriteza mu kibira aho rero ni inkoramutima ikibira kandi ni inganzo ni ukuvuga imva z'abami batwaye iki gihugu ba kera twovuga rero nitwoheza nibaza ko murakoze cyane uvuga kutwibutsa bimwe nuvuga bigize itunga biri muri ico kibira binatuma canke byo natuma ingenzi ziza ku bwinshi Fidel nk'umuhinga ngomba wiko udufasha nimba ku no munsi ho bahariho ikarata y'ibibanza ku no munsi bishobora gukwega ingenzi hano mu gihugu cacu mbega uruhongore kama gwa kibira go barufise ikibanza cyahe nk'umuhinga akorera muri ico gisata twavuga ko muravye ku bindi bibanza byose biri mu gihugu cy'u Burundi ico kibanza gihabwa iyo ico go ruhongore ruhabwa ikibanza cyahe murakoze kumba kanya gushikiza nico kibazo mbajije ikibira n'uruhongore rufise ikibanza gikomeye cyane singaruke kuvyeje kuvuga byo kurata biriyo reka ngombe ngaruke ku kayaga keza gatangwa n'ikibira iyo turiko turakora ibiharuro turaba nk'ingenzi ziza mu Burundi aho zihurumbira cyane hakomeye gusumba ikibira gifata urugero rukomeye cyane igihe twatunganya ibikorwa bimwe ngaha mu Burundi vyerekeye amahuriro akomakomeye ndibuka ko ari ingenzi zaje ngaha zivuga ziti imbere yuko nza kwitaba ivyo bikorwa muntabare muje kunyereka Rocapovera mu kigo ca Bururi nakanu gatoye ngombye kuvuga ngarutse ku kayaga keza burya amahoteli yubatse hafi ikibira iyi ingenzi zije zigiye kuyararamo ikintu cambere zikora mu gatondo no kuvyuka zikagira marche zigatembera hafi yacu rero twebwe tufise ikirezi tutazi ko cera harabazi akamaro k'ikibira rero gifise uruhara rukomeye cyane gusigisigaye mbega ico kibanza gifise ikibira gifise twebwe nk'Uburundi nk'igihugu abikora utwabo barazi ico kibanza kugira ngo kivyaze umusaruro turaza kubashika ngira ngo ego Brunella ngira nawe urusura twibutse yanabivuze ku ngenzi ziza kubasaba ko muzifasha ko muzunguruza urabiye ku bindi bibanza igihugu cy'u Burundi gifise baha ikibanza cyahe ikibira nk'uko bagiye barabivuga ikibanza c'ikibira ni ikibanza gikomeye tunanabibona n'igihe baba bariko baraturondera kiri mu bibanza twavuga yuko twe dusanzwe dukora muri ico gisata cyo kwakira ingenzi no gutunganya ingendo z'ingenzi dushira imbere hari ico novuga ibibanza byinshi byo ngaha mu gihugu biza mugabo ikibanza c'ikibira kiza imbere hanyuma kikaba gifise n'ibinyabuzima n'ibikoko by'ingirakamaro bigomba yuko abantu babimenya
urakoze cyane ngira ngo Nixon aza kubandanya n'ibibazo kandi tujya nuvuga rero mu idonido cyane turabe neza na neza n'ibyaha ikibira gitanga nibyo ushobora gukwega nibyo ikibazo canje kumbure ndakibaze Fidel usanzwe ukora mu bintu bijanye n'ingenzi mamaze kugenda atandukanye kumbure imbere kuza kwinjira turaba nibe byo shobora gukorwa kugira ngo ingenzi zigwire baba turabe ikibira gifise ikibanza cya kugeranije nanda mashamba yo mu karere abamashamba yo mu Tanzania mu Rwanda canke muri Kongo mbega ugeranije ayo mashamba ko ntagendegwa n'ingenzi twebwe ikibanza cyacu kikibira kiri he ni kubera iki kumbure nimba tutagenda neza biba biva kuki murakoze cyane nkuko twabivuze aho gifise ivyo kurata n'ubwiza bwo kurata bitari buke dufatiye ku binyabuzima bikigize ikibira cyo mu Burundi tugeranije n'amashamba yandi nko mu Karenga uza gusanga ku ngenzi nziza gifise uruhara gitanga ibiharuro bikiri hasi mugabo kabuhinga turabona bituma turabibona icyambere hariho kutakimenyekanisha bikwiye bugize bibira vya mashamba y'ahandi urabona ubuhinga tugezeho gukoresha amatelefone ngendanwa ubuhinga bwa none uza gusanga ugiye kurondera ayandi mashamba yo mu karere ushobora gusanga nka documentary sigura idonido iryo shamba ngena ibigize aho riri nibirigize mugabo ugiriro nk'idocumentary ikoze neza kabuhinga ka kinyamwuga ikibira uzosanga tayironka icya kabiri bugi kibira nubwo bwiza busanga gifise ubukene yahuca ugira ububone gutembera muri cyo n'ikibazo n'amapiste ari hagati muri cyo gitemberamwo uza gusoreza nguronke icya gatatu abo bakirata bisanzwe ba Brinera n'aba Jose Ndovoye n'amatora operateur nibo baratubwiza bw'u Burundi kugira ingenzi ziza mubuza gusanga abahinga bo shobore kuratikibira n'ijya ku garde bajya gicunga abo nabo n'abakozi b'ikigo cya OBP sabakozi sabikora twabo rero kubera gushinga tour operateur cyangwa Jose Ndovoye ari uburenganzira bw'umuntu ure wese abasigaye kumenya abayishinze ko bashe kuronka abakozi bashobora kurata ico kibira ubwiza bwacu kugira ngo ingenzi gihurumbire abo rero ico ni kibazo kuko mu garde ugicunga ikibira aza kuratira ingenzi ari uko ingenzi yashitse mugo wayizanya bari wundi muntu umva nabantu babiri badasa kandi keshi batakorana ikiri n'ikindi kibazo gikomeye cyane cerekeye kurata ubwo bwiza bw'ikibira naburata abaribo ubushobozi bafise ingene bungana ikindi gikomeye kugira nje kuraba ikibira birasaba ibintu bitandukanye birasaba aho ndara birasaba ko nshitseyo ntanyotegwa birasaba ko nshitseyo ntangene gufungura bironka ivyo rero ni ibintu bigihaze kuko mu bindi bibanza nkabijya uza gusanga hari bita camping lodge mugahariye ugiye utitekereye zo gusanga ari kibazo ngendeye ikibira cha Bururi ndakwena amahoteli y'Bururi ngendeye muramvya nkene hoteli muranda mbe iyo hoteli iri hehe naho ngiye kugendera naho n'ikindi kibazo gira gatatu kandi gikomeye cyane norondora byinshi mugare ngende mbaza gutsenga yego murakoze cyane reka tuce tukumbe tubaze Brinera asanzwe akora mu bijyanye n'ingendo z'aba mukerarugendo Brinera kibiro bamaze kugendera urumva ko hariho agahaze nibihe bikorwa byokorwa cyangwa bitandukanye bishobora gukorwa kugira ngo ingenzi zihurumbire kibira ego ikibira ndamaze kukigendera atari rimwe atari kabiri hanyuma ibikorwa byo biriho ntibibuze hariho nkuko yagiye arabivuga nka twebwe dusanzwe turi mu bategura ingendo ni ibibazo tugenda turibaza ni ibibazo dutegerezwa kwibaza mu kibanza cuje c'ingenzi ni kuvuga uhera mbega ku ntango uhera muri
mbega n'igikinorata ni cambere n'ikibazo cambere hanyuma hagakurikira ati mbega ndakibonye ico kintu norata mbega ico kintu kiri hehe mbega ico kintu umuntu yogikora gute ryari sinzi ko mwumva ivyo bibazo ngene bigenda birakurikirana hanyuma kuva ngaho niho umuntu agenda araraba ati turati kibanza c'ikibira mu kibira hari ibi bintu kuhashika bijya yagiye aravuga umuntu ahagera gutya ego turashobora kuvuga tuti turavuye Bujumbura turaronse ingene dushika imuramvya mugabo mbega umuntu ageze muramvya araronka ageze mu kibira ca muramvya araronka bagide ico ni kimwe n'igihe umuntu avuye Bujumbura agenda aho nyene ku kibira hanyuma ati mbega abo bagide arashitse araronka ivyankenegwa ico no kwita le matériel ituma uwo muntu aja gutembera ikibira mbega araronka amakuru yose ajanye n'ikibira hanyuma bivuye ngaho oye ku muntu ashaka kuryama kuko gutembera ikibira ni ibintu birusha birafata amasaha 3 bivanye na nico twita amasircuit touristique umuntu akora umuntu ararushe araronka ahashikira aronka aho yicara araronka aho akika umusaya ivyo vyose ni ibintu bitegerezwa gukorana kandi ata ukuyemo kimwe ikindi naco nyene usanga ari ibintu vyo gufukafuka mugabo atari ibintu bivuga ngo ni ikintu urumva rero ni kiri mu bibazo ni bibazo kuko nta kimwe kibaho kindi kitariho ni bibazo duhura navyo iyo turiko turategura ingendo z'abantu ibibazo vyo kuronka aho umuntu vyoryoha cane yagiye aravuga ati hafi y'ikibira hagomba kubaho hari amapiste deja ategerezwa kuba tracé amabarabara agera aho hantu mu kibira ngene bipanze ku buryo n'umuntu wari we wese ashobora kuja gutemberayo aho umuntu ashobora kufungurira kwicara aho umuntu ashobora kurara ni ibintu biba bikenewe ni ibintu vyankenegwa umuntu wese w'ingenzi ashira mu mutwe ategerezwa novuga gutegura gupanga imbere yuko ategura kuja ahantu yego rero urivyo umva ni ibintu bikomeye cyane kandi n'ikibazo umwanya bitarana ibibazo buke wenda birabaza cyane tubaze ku Leonidas wewe uzi byinshi ugwaruka go mbega ugwaruka uranka ko kajya kukubwirwa izo opportunité ziri mu kibira turavye kahise kubundi abantu benshi barumva bavuze kibira akavuga kibira urumva sinzi mwe ko ugwaruka ni kibazo cya ugwaruka ruronka mu ivyo bintu ariko imbere yuko nisho kibazo reka ngere ico mvuze kuri ibi n'abandi bagenzanye baje kuvuga kandi babivuze neza iyo ukeneye ingenzi ko zizi wawe ni nko ku muhani wawe iyo ukeneye ko abashitsi baza urafise ingene ubitegurira mbe uwo munsi nzobabarira iki ikibira gifise byinshi mugabo ubwirizwa kugira ivyo ushingiyeko nta ngenzi zizoza ku bwinshi zije kuraba ibikoko mu kibira kuko abatanzania n'abakenya n'abaganda ndetse n'abarwo barabiturusha aho niba uvuga uti bazoza kuraba ibikoko vyo mu kibira hariho ababiturusha uvuze impamvu nizo mu kibira ziriyo nibururi ziriyo ariko impamvu ntizizokwega ingenzi gusumba gombe kuko gombe ni nyinshi gusumba kandi haroroshe no gushika uri kuratahura kandi zo zaramenyerejwe hayize imyaka 60 mbe none akabirya mfise nakaye ivyo rero nivyo tubwirizwa gukorera ko cyane gusumba ibindi vyose ikibira akabirya ifise gusumba ibindi bibanza nakahe ikaba marke y'ikibira turagafise
karahari nakahe voilà na ngomba ko dushikako erega haniho niko ndaza tubwirizwa rero kugira marke y'ikibira niyihe mbe uyo ari karatembereza ingenzi ikintu gikuru aza kubereka ni giki abajanye mu kibira erega suko bakorokera imbere gusa ngugiye kubereka ijya misozi ngugiye kubereka bijya biti no l'histoire derrière iyo visite histoire ushingira ko niyi icyo rero ni ikintu ngombwa aba bari muri iki gisata babwirizwa gukorera ko cyane iyo marque ikaba valide abantu bakabihuriza ko bakavyemeza mvuze ikibira niki icyo gihe cyo kintu kirahambaye cyane ngira ndababarire akaranga gakwega ingenzi gusumba ibindi byose muriko muranyumva gakwega ingenzi ivyo bindi twavuze umusozi ugira kabiri w'igihugu ico n'ikindi kiza kabiri kikamusamaza mugabo mu kibira hari ikindi kintu kabirya nkora mutima ngiye kuraba ndiyumvira ko dushobora gushingira ku karanga k'igihugu murabe igihugu kigiye guseruka mu makungu n'ingoma n'akaranga kigenda gitwara idarapo kibicambere no mu kibira burya ni kibanza kiri riche d'histoire kirafise kahise gatunze cyane turashobora gushingira kuri ivyo kitabuza rero wewe genda umubarira iyo culture yaba ry'abantu abahora mu kibira abasangwa butaka ivyahindangurire zijya nganzo z'abami ukacuvuga cyane cyane cyabaranze umuturisi yaje kuraba azanwa n'ibintu bibiri kubona no kumva ivyo atigeze kumva cette histoire naturelle atigeze kumva iyo rero ni nkora mutima kuri we woshobora ukagenda ukamwereka ubwiza ukamwereka igiti kimaze imyaka amajana 4 mugabo utakimubariye ngo umubarire l'histoire naturelle inkuru ijanye n'ico giti ntaco wakoze nico yakibonye nibindi yanahandi yaramaze kubibona mugabo arakeneye kumenya ingene abantu babanye n'ico giti ico bagikoza akamaro igituma bagikingiye nibindi navuze muri ako karanga kiya kibira pharmacie singene no yita gukora imiti aya mamangazini y'imiti igiti cyose n'umuti urabyumva kandi kijanye n'ubuzima bw'abarundi bijya biti ugamushikira umurinzi ukawumubarira ushikiriye umuremero ukawumubarira muriko muranyumva ukamubonera yuko n'abagabo bari yakavuvu ariko kabafasha iyo mu kubaka neza urugo hanyuma rero bashikira ikindi giti ukerekana sindabizi indunga nibindi ivyo byose ukamubarira iyo nkuru rero agahaze ngakangira ndakakubarira si kamwe ni twinshi babidondaguye ariko ndabisubiyemwo bantunge mwamye muvuga ngo abagide babishoboye haba kuri aya tour operateur haracari kibanzo mukwiye kwigisha abantu banyi babishoboye cyane bazi kurata izo nkuru bakazitohoza kandi bigoye bakazitohoza neza hanyuma rero nababandi basanga bo muri OBP batahari erega nukuzuzanya nukuzuzanya kuko ibi turiko turarondera kwikibira kiba isoko y'iterambere kikaba imoteri y'iterambere hanyuma rero baba bari ku kibanza baba nabo bazirongoye kuko iyo nkuru utangura kuyimubarira kiri Bujumbura ega ntuza kuyimubarira ashitse mu kibi utangura kuyimubarira ntumubarira byose mugabo uratangura kumuhonja akiri ngahi Bujumbura muriko muravyumva hariho rero nibindi bijanye kuko ibi vya mukera rugendo bivyene na kubindi mbega visa yo mu Burundi rorohereza kwingenzi ziza ku bwinshi mu bihugu vyinshi vyo muri Afrika warabizi ku banyafrika baragabanije visa cyane naho bakayikura iyo ari ba mukera rugendo visa barayikura cyangwa bakayishira ku $10 cyangwa 20 kugira ngo ayo mafaranga atarishe muri visa azo yarihe mu hotel none yinjiye mu gihugu ayarihe muri restaurant none yinjiye mu gihugu aguru tugenegena ama souvenir none yinjiye mu gihugu
ni vyinshi rero mutino n'ugwaruka birahagije uya ntibihagije turafise ingorane ninegura na jewe turafise ingorane yiwacu y'ukurata ubutunzi dufise ntituzi guhaya ivy'iwacu muriko murantahura kiya kibira ntituzi kukirata n'ibindi bibanza bikomeye harayajya amashuha ni bangahe bayazi kandi ari umuti mu minsi yeze ndazi yuko n'abanyekongo baraza n'abavuye hari haruguru baraza n'abandi baraza n'abavuye Tanzania bakaza ico ni ikintu nakabirya kuko si bibanza vyinshi muri Afrika usanga harimwo amashuha amahoro abarundi bayisa amahoro ico ni ikintu gihambaye cyane ajya yo kwega isi yose mugabo dushoboye kuyacuruza neza uko kuyacuruza tukayarata gwagwaruka rero ntabyo ruzi ibiri ibikogwa ni ntibihagije navuze bangahe urwamugwaruka bazi akamaro k'umuremera bangahe bazi akamaro k'umusebeye bangahe bazi akamaro k'umufumya inkuru yo ninge n'abarundi bayikoresha bangahe bazi inangurire ibi rero kugira ngo bamukera rugendo n'abanyamahanga tuze tubazane tubwirizwa gukwega abarundi ubwa mbere abarundi ubwa mbere bakamanza bakabimenya kabitahura abarundi bazi uvuga ati vy'ukuri barazi igihugu cabo ni bangahe bake cyane okay turaza kugaruka ariko Fidel murabahinga muri kino gisata ariko aravuga cyane ikintu nkora mutima kandi bazo kikenewe kuronka abantu koko bashobora kugurisha ibiri muri ivyo bibanza cyane ikibanza ca kibira ngomba kugaruka cyane hariho inyigisho zitunganywa mubo musanze mukorana yanabivuze ati nukuzuzanya abo muri OBP bashobora kuba ari bake mugabo bakora mu mature operateur abo bafise ubumenyi bungana gute kugira nkuko yabivuze bashobora gutanga inkuru yo atari bimwe narabwiwe ariko bashitse ku kibuga bagatohoza urakoze kugira ngo ndakwishisha kibazo reka mbere ukantu gatoya kinabuje kuvuga kandi ikomeye cyane yari kuvuga ati nukuraba image de marque kibira develop ejo bundi umuryango w'ibihugu vya EAC wadusavye branding image de marque y'u Burundi kuko ubu tuko developa ico bita sineno kiva mu Kirundi destination touristique unique muri EAC no kuvuga umuturiste yinjiye Kenya vya biratwa akene kubona yegeye kuraba muri Kenya hageze cifuza kuraba mu Burundi kitari muri Kenya akaza byoroshe anashika garusika ati mbeke twe tukuvuga ibi akabijya kahe rero nikibira bwa tugidandaze neza turakeneye kumenya icyo tudandaza ivyo ari byo Tanzania idafise Uganda budafise Kenya budafise ni image de marque rero branding ya ekibira yakenewe cyane reka simbize nje kuri ico kibazo majije uti mbega inyigisho twazitegurwa ku matura operateur cyo kubaki kugira ngo duhuze cyane yego ikirego ndagihera kuko ngene inyigisho mu gisata cy'imyuga zipanze urone indi myuga iri kirirondeza ubu kuko wasigaye intumbero ya leta n'abadufasha kugira ngo imyuga itezwe imbere muga turafise ikibazo cy'amashuri y'imyuga kimake rero mu myuga ihari n'umwuga wa guidance gutembereza ingenzi nawe ni n'umwuga uriho urazwi kubaho mugabo wo kubaza ati wigirahe naho uzotora kabo turazi ko miseze wari waratangujwe site Kamenge system yego ngaruke rero mu bushikiranganje hariho imyuga yerekeye bamukirarugendo imaze kwemezwa sinamyisi ubu tugeze kuri ibiri n'umwuga werekeye arkinere ngene bategura imfungu n'umwuga werekeye ngene basereva icyo bita service ansare iyo yindi myuga ijana bamukirarugendo naheza ngo yemezwe nukuvuga umushanje bw'indero cyo tuvayo tukimukira umushanje bw'udandaje ari kudandaza image y'igihugu sizo gusa buje cyo bita formation sirota nukuvuga kwiga
ukaronka ubumenyi butandukanye daciye mu maseriti formel daciye mu mashuri ya leta aho rero haba uruhara rwande ngo bikora utwawe cyane cyane bakana gushinganje ugakira ati mu Burundi none abigisha ivyo barahari utwe dukubise tumaze umwaka urenga turiko turigishwa ibi byo gukomeza imyuga harimo n'imyuga y'abamukira rugendo twigishwa dufashwa n'ingoma y'ububirigi ku masezerano y'agateresa n'ingoma y'ububirigi dufashwa n'abaswisi n'abandi niyo batwereka ati biga ibi bavyiga gutya bakanavuga ati mu kubaza ubaza uko kugira ngo turonke umuntu afise ubumenyi buri ku rwego kanaka ashobora kuja guhigana n'abandi batanzania n'abandi batandukanye ubu rero abatroperateur nabo niko kajyo kagezweho ubu kugira uko kurata ikibira kiratwe n'ubishoboye azi n'ivyo arata ubishoboye kazi ivyo arata naho rero iyo image de marque karavuga mu mugenzi wacu Rondas ati tumenye ivyo turata kuko no tuzokwigisha ivyo umwe narata ifuko tuzomwigisha ivyo arata ivyo akoze Brunel nibaza ko yanabivuze neza mwebwe muri ayo mato mu murimo nibaza ko mu vyo mutanga imodoka gusa itwara abantu ariko murarondera n'abaje kubaherekeza bakasigura koko yabivuze neza hari ivyo mushimikira koko mukavuga ati iki kirisangije ikibira cyate shanki no vuga urongoreka ngo akibira kuruta ani mashambo yo mu karere yanabivuze neza ho bari intambamye mbega ku bijanye nabo mukoresha baratavyo babirata mu buryo bwiza bwo kwega nabandi baza kuraba ico kibanza yego ikibazo ca mbere ndacishure kuvyo nagenda avuga ko mbega hari ibibazo umuntu agenda aribaza bikaba ari byo bivamo mu kumenya kuko nahereye kuri iki kumenya icurata umuntu jewe nka jewe mu kibanza canje novuga yuko nta mashure nabigiriye byo kuja muri tourisme ariko n'ibintu byabaye uko ndabikunda hanyuma ndarondera ubumenyi tubwira Imana ubuhinga ngurukana bumenyi bwarabonetse umuntu agenda arasoma akagenda ariyigisha gutyo ico novuga nuko hariho amakategori de tourisme umuntu ashobora gukorera ko bivanye n'ikibanza ukeneye kurata icarico bagiye yaravuga Leonidas yagiye yaravuga ati hari ibibanza novuga bifise kamaro bya kahise kuri kahise ku Burundi na kahise k'abarundi hari ibibanza hari bijya bya biodiversité la faune et la flore ibinyabuzima ibikoko hari meme nibibanza umuntu yorata ashingiye kuri la culture des communautés kumibereho y'abantu bari ngaho oye rero ivyo byose novuga ama point tworabiraho umuntu akavuga ati mbega quel genre de tourisme nkeneye gushira imbere ku muntu aje jewe nimba d'umuntu w'umu chercheur bija muri tourisme scientifique hari ibintu byinshi umuntu ashobora kuobserva mu kibira kuraba hari ivyo binyabuzima hari ibikoko hari n'ama recherche novita archéologique bivanye nibi vyakahise hari tourisme culturel ija muri les cultures imico yaho hantu imibereho yaho hantu hari tourisme bavuze ibijanye n'amazi y'amashuha du bien-être ivyo bija muri bien-être bija no muri yoja no mu vya tourisme scientifique hanze twebwe abagore mumenya yuko twisiga amavuta menshi hari amavuta twisiga ari base avuye mu mazi y'amashuha sinzi yuko murumva yuko n'ibintu
ni ibintu umuntu ashobora kurabira ko umuntu agashobora no kurata agashobora no kubija muri ya bya bindi byo kumenya icurata kumenya icuvuga ivyo vyose ni ibintu umuntu ashobora gukorera ko twebwe nyene umaze kumenya mbega umukiriya wanje ndabita abakiriya ingenzi yanje ije mbega ikundiki ishaka kubona iki ishaka kubona bavuze hari ikibazo ngarika ndabivuga mu kibazo mu bibazo biriho ariko ni kumenya mbega wowe washaka kubona iki mbega no muhiki hanyuma ukamuha ukamutegurira ni bijanye no gutegura ugategura yabivuze ati burya ingendo ya mbere itangura aha Bujumbura mugabo ntitangurira Bujumbura itangurira ahari kuko le fait yuko umuntu ashiraho une idée yo gutembera akamenya akavuga ati jewe ngira nje gutembera mu Burundi biga mu Burundi no hakuriki no haboniki iyo valeur ajoute kubera ko noja gutembera mu Burundi ntoja mu Rwanda hari ibintu byinshi bigenda bijana ni harama ibintu byinshi bigenda bijana kugira uwo muntu ashobore kuza gutembera mu Burundi ilfo ko kwanza yorohere amenya ikiriho akoroherwa mu nteguro y'urugendo rwiwe hanyuma amaze no gushika ngaho akumva akabona ivyo yasomye canke yabwiwe ni kuvuga rero ivyo vyose twebwe tuba turi ngaha jewe Imana yaramfashije ndashobora no nkora no mu bijanye n'ibintu by'amatike y'indege by'amaviza ni ibintu novuga yuko nibibazo ngenda ndishura by'akazi kanje ka misi yose rero ni ibintu mvuga yuko bitegerezwa kujana une fois umuntu mbwe ati jewe nakuzanye uvuye hanze Amsterdam ndakuronkeye ndakushikanye ngahi Bujumbura ibipapuro tugira Imana yuko tubandanye dushima yuko twaronse ico bita visa accès au visa un visa à l'arrivée ni kintu naco nyene cari intambamye umunsi yahera aho abantu bategerezwa kurondera mu ambasade rero nk'ivyo nama etape igihugu kiriko kirakora mugabo haracariho duhaze ariko ni ibintu kameme nka twege tuvuga tuti turashima kuko vyorohereza ingenzi kuza ku bijanye n'ubumenyi mufise ko mukoresha navuze ntugira ngo ushire kurata vyo binatuma n'abandi bazoza yego rero ngaho oye nakivuze navuze yuko ubumenyi bw'aba twebwe abantu bakiri muri ibi byo gutunganya ingendo z'abantu ni gisata abantu benshi batarajamo bisigura yuko ubandanya wiga uwo muntu atembereza umuntu wihasura ntuja gutembereza umuntu ahantu utazi ntuja gutembereza professionnellement parlant ntutembereza umuntu umwereka ico we utazi niko bimeze ni kuvuga yuko ubwo bumenyi uwo muntu avuze ati je ndagukura Bujumbura ndagutwara aho hantu agomba kuba afise le minimum de compétences novuga de connaissance yaho hantu yicagiye kwerekana nibijya nagiye ndavuga nti amakategori y'amatourisme umuntu ategerezwa guspecifiamo urakoze cyane kwa Lundas gatonya yaraje kuvuga novuga ibikorwa canke forme touristique shobora gutuma abantu bazi kandi mwanavuze nti muti ntitofa gutora yose ifuko turabikino kimwe turata niho cangaruka mvuga nti mwavuze cerekeye novuga igihagaze kuri kirito nova kuri kahise tunga novuga litaboneka nivyo hari iriboneka kuri ivyo bintu biboneka mugabo kaba bifise inyigisho zabyo vyo hinyanyugwa gute koko novuga bigashigwa nimba ari mu nyigisho bigashigwa nimba ari mu gitabo ku buryo ngo twanabivuze imbere yuko nabo inyuma y'igihugu
twebwe nyene tutangura kubimenya cyo novuga to develop tourisme intérieur muga bifatiye kuri vya bindi nyene tugomba tutavuga ngo ikibira ruvubu rutora source hariya ariko turondere novuga kimwe koko gituma n'abantu bose bahurumbira ikibira. Murakoze. Reka mpere kuri iki ndakunda kubivuga kenshi. Bavuga bati ingenzi iyo yakiriwe neza izana izindi ingenzi 10. Iyo yakiriwe naho nabi yirukana 100. Ingenzi yakiriwe neza ikwega 10. Iyo yakiriwe nabi yirukana 100. Ego. Hanyuma rero urashobora no kugira bike hanyuma ukabiryosha ukavyakiramwo neza ingenzi kagaba gatuma ngaruka. Rero icyambere ntunganire madame habwirizwa kuboneka izi ngorane zose twavuze ni ndenda na nyinshi tutavuze. Izi zose ntizitorera umunsi umunsi umwe kuko harimo n'ivy'amabarabara harimo na ya makwizine la qualité la propreté n'ibindi isuku. Ivyo zose ntitwabivuze kuko birakwegana harimo n'umutekano. Ivyo zose birakwegana mugabo ukunyene tumeze dutangure kubivuga. Bivugwa nande bivugwa n'ubishoboye bivugwa n'ufise de capacité ahandi abagide touristique aba barongora ingenzi barafise impamya bushobozi ama diplome ya A2 ya kaminuza bavuga neza icongereza bakavuga neza igifaransa bakavuga neza igiswahili bakavuga neza ikirundi turafise n'ugwaruka rutazi ikirundi kuko ingenzi ziza zivuga izo ndimi rero abagide baba aba ba leta abo BPE canke aba ba tourisme canke abiwanyu abo bose babwirizwa kugira ubwo bumenyi. Ivyo rero birahambaye ngira nongere ko ikintu aba izingenzi mubona zigendera ibibanza bikingiwe amayer protege ubwa mbere nabantu nisho bita ba senior ni kuvuga nabantu bize cyane bari mu myaka 60 niduga bamwe bamaze kuba ku buzima bwabo bakeneye kubona isi muriko muravyumva nabantu bize cyane baza rero bafise ubwenge bafise ubwenge barasanzwe bafise n'ubumenyi kuko nabantu bagiye henshi cyane harahina habazi kibazo kugira ngo agute mu mutego sindahavuga mugabo ndanzi ingenzi yagiye ahantu muri park imwe acarabaza umugide ngo mbega ijyanyo niyitwa ngo umugide acavuga itariyo yagiye aravuga hose yuko abagide ataco bazi uyundi mugide vuba yabimbariye haraheza amezi 2 yambariye ati haraje ingenzi hanyuma rero ndayitembereza mu ishamba kanaka sindani yarivuga hanyuma rero acarambaza none hagati mbega itandukaniro riri hagati ya parke na reserve niriye uwo mugida acarambarira ati urumva urazi mu byo watubariye ivyo sinibuka ko wabitubari ati mugabo kubera ko nice nibuka ko hakubesha uzomubari uti ntaconzi rero naciye namara n'ukuri ntaconzi ati no rero ndakubonye mbarira itandukaniro muriko muravyumva umugide rero n'umuntu afise inyota iyo kumenya ego si ukuvyiga mu ishuri ashobora kuvyiga mu ishuri ntugira iryo shaka ntugira iyo passion ukaba umugide mubi ndakunda abagide babiri muri iki gihugu ujya kuri source de Nile ivyo ntavyo yize na Deus witeze mureko muravyumva nabagide bari mu bitabo byose bari banditswe hose kubera iki barabikunda hanyuma ikintu gikunze ugikora neza ngabo abagide dukeneye baca bagira rero n'umwete kumenya ca gifaransa na ca congere babivuge neza hanyuma rero abagide dukeneye nabagide bafise une curiosité intellectuelle nukuvuga afise urusaku kumenya byinshi yigishe ubuhoho biroroshe erega ibi byose turiko turadondagura biri ngaha urumva yuko vyoroshe hanyuma rero reka nje kuri ca kibazo cawe gisubiremwe nacibagiye ariko mvuga ni kuno munsi ko gwikindi baze ko tuko turanasoza rugira ngo novuga ya marke ca kindi nyamukuru totora muri ivyo byose kikabikirango cyukurata kibira nuvuga tugikwiragiza nuvuga mu bantu ubwa mbere yuko tukibwira bo inyuma y'igihugu
tukakibwira canca n'abarumbu bwabo bamaze bakimenya ko mwana bivuze tubabaze ati wegeye nangurire ntibake burimenya jewe nkuko nabivuze izina nyezina najewe ntajyo mfise mugabo iryo izina rishingiye ku karanga k'igihugu culture ego hanyuma rero irga niyo culture nako karanga katumye n'ikibira gikingirwa murabizi umwami ngo bamare ngo bagiturire kuko abansi bibo bahungiyeyo atekaye iyo icyo ni ikintu gihambaye cyane hanyuma hakaba ugushimikira guha agaciro ubumenyi kama bufiswe n'abasanga butaka bufiswe n'aba bantu amasigara y'abantu ba kera muri ko muravyumva ivyo rero tukabiha agaciro tukabiduza tugiye mu kibira turabona ibinyabuzima muri ko navyumva turaza kubereka umusozi ugira kabiri uri kwisonga rigira kabiri ry'igihugu muri ko navyumva hanyuma rero mugabo turabereka n'ibindi turabereka n'imamfu turabereka n'ibiti bimaze imyaka 400 imiyove turabereka ikintu gitunza abarundi kuko murabisoma narasomye stratégie nationale ya médecine traditionnelle bavuga ko abarundi 70% bakicivuza bakoresheje ngibi bitaro by'iwacu muri ko muravyumva ibitaro by'iwacu ni kibira tugafatira kuri ivyo rero hanyuma rero uri kuramutembereza ukagenda rero bamwereka vya bindi umusigura kimwe ku kindi umuteshe n'umwanya umutumire garara amera yongereza ndabaha karorero Kilimanjaro uyiduga imisi hafi ndwe kugira ngo ushikari ya kwisonga ivyo byose rero no kugira ngo ugende urasiga amafaranga ugira kilometero umunsi wa mbere ugira kilometero n'inusu ukacuryama hanyuma rero ugira kabiri bakakwemerera kugira ikindi kilometero aho hose hanini n'amafaranga kuko mu minsi ibiri bosho hariya hejuru kandi hageze gutaha umunsi umwe ucushike epfo kumbure are gatanya Fidel ko usigaye minoti ingana baze ko yo natugira ko uravye novuga tendance yo biriko biraja iki cyo guteza imbere novuga kuratijisho ku bantu bwabo ari naho nko yabivuze tuzoteba tumenya turi benshi no kubibwira abandi nk'umuhinga bega muri politique z'igihugu politique nationale canke sectorielle muri ico gisata byo babirimwo bihabwa agaciro ndazi ko ushobora kusa makuru yavyo birahabwa agaciro cyane muga hari yasigaye ko bija ku rwego novuga gwemewe no kuvuga iki ni gisata cyacu mu bintu bya mbere bigihanze ni kudakingira abakorera muri cyo burya turi ngaha kushikisa tourisme mu Burundi igengwa na decret umva nikingiwe nateko yari ikwingiwe tourisme mu Burundi nigira politique nkuru y'igihugu mugambi mukuru w'igihugu bita politique nationale ntigira stratégie nationale muga dushimire cyane leta n'abafasha igihugu ubu ivyo bintu byose biriho nk'ama projet barashoboye no kuturungikira ku rwego rwa yase abahinga ba yase baza kudufasha kugira ngo tuelabore izo texte ku rugero rw'ibindi bihugu ubu rero nka stratégie yoheka mu nama shikiranganje barayize baravuga icyo twoshira tkongeramo nukuvuga dushime intambwe tugezeko rero nukuvuga ivyo byose muri ko muravuga biza kukwega ingenzi ari uko ingenzi vuga iti nje ara découverte nje gushaka mitahe nje ivyo bintu bitahari biragoye neza cyo kuvyemeza mugandi handi ho igihugu kiyabizi kana nazo duserukira bikoro twabo mu bisata bitandukanye nakabuhinga turazi ko bikora ko murakoze kumenya ntari no ariko reka ngiyazo mu munota umwe nyene Brunel uko gwishyugira ngo mworoherwe cyane ibi byose bariko baravuga ngo mushobore guhuza koko turonka ikintu kimwe ko yavuze ati ikirango nyamukuru umuntu wese azavuga ati tugiye mu kibira ikintu ca mbere twese duhera ko imbere ko uvuga ngo Hasana Kati Hasana iki mugabo tumaze tumye ati ikintu ca mbere duhera ko niki yego ica mbere ngenda bivuge mu bice bitatu ica mbere ni gutanga agaciro ku kibanza c'ikibira valoriser le parc national de la Kibira ica kabiri ni kuvuga urumva bica bija muri ivyo dufise byandi byose twagiye turavuga
amapolitike arejisa byose mbega icya kabiri bijanye no kwigisha apprentissage ku bantu basanzwe bakora muri ico gisata n'abasanzwe mu gisata c'ingenzi muri rusangi. Ica gatatu kiza ari guteza imbere abantu, ni kuvuga nabyise autonomisation, kuko bigaruka umuntu wamwigishije nawe arabivyaza umusaruro. Murakoze cyane, tukenguruke ikibazo kuba tumvirije cyonyine ku mwanya abantu tujana abadukwikiye baza kuvuga ni igiki cyo fatika ko mu gihugu kugira ngo bakerugendo baze kugendera igihugu cyacu. Ni iki cofatirwa ko kugira ngo ba mukerarugendo baze kugendera ku bwinshi, shirako ku bwinshi igihugu cacu. Urakoze cyane, nuko twamaze kurenza ko minota 2 rendera tubabarira, ariko reka nkengurukire cyane mwebwe mwari mwatwitavye muri kino kiganiro. Ndasinze gimba reka ndabakengurukire n'ubu mwakoze kudutumira. Yego, akanya nikabakundira ndazi n'ubu muzotwita. Fidel Sengumukiza namwe ikaze. Murakoze cyane muze mudutumira. Zikaze sinitugitangura uko mvuze ikaze uko n'ubindi biganiro uzohora twitaba kuko numvise tuzo gukenera kenshi cyane gose nzoza. Prinera dushime namwe kandi uswe tubakengurukira. Murakoze cyane. Ali muhigwe na Nexon tubakengurukira. Urakoze. King Leandre na Tema bari muhinga bw'ivyuma tubakengurukire mukanya n'icama kivuga hano kuri Kazuza FM.